Muri irya minsi umwe ava mu ishengero ryari rikinje abwira Yesu ati muhanyi bwira uwo tuvukana angabanirize kwiragi rya data. Yesu aramwishura ati mbega wa mugabo we ninde yangize umucamanza wanyu canke ngo mbagabanirize ivyanyu? Araheza Yesu abwira ishengero ati nimwame mugavye mwirinde ubunibuni iyo buva bukagera, kuko ubuzima bw'umuntu butava kwitunga atunze. Araheza Yesu abacira uyu mugani ati habaye umuntu w'umutunzi imirima yari yamukundiye arimbura byinshi cane. Nyamutunzi aribaza ati mbega nza kugira nte ko ibigega byo kwimburiramwo bidakwiye? Atoye uko aza kubigenza aribwira ati nzosambura ibigega byose nari nsanganywe, hanyuma nubaka ibindi bibisumvye ubunini, mpejeje nimburiremwo ingano n'ibindi vyimburwa. Hanyuma mbwira umutima wanje nti wa mutima we kubitiza akajisho kuri ivyo bigega, usanga bizokumaza imyaka myinshi. Ubu rero ni wiruhukire, urye unywe wigirira iminsi mikuru uko ushaka. Niho yumva ijwi ry'Imana imubwira iti ewe kibura bwenge we, muri iri joro nyene umutima wawe baza kuwukwaka. None iryo tunga ryawe riza gusigarana nde? Uko niko bizobera uwishinga kwihamira ivy'isi, ntiyibuke ibizomutungisha mu vy'Imana. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Ubuzima bw'umuntu ntibuva kwitunga atunze, niko Yesu atubariye. Mbere kubera ko ivyo Yesu abizi neza, nico gituma mu gisomwa ca mbere tumvise Paulo mweranda atubwira ingene Imana yadukishije muri Kristo Yesu, atari uko twari beza bitavuye ku bikorwa vyacu, mugabo kubera ikigongwe cayo iterwa imbabazi n'inzira twacamwo izitagira akamaro zihereza mu rupfu, iraheza irungika umwana wayo kugira ngo aturokore. Mbere Paulo mweranda akadutumirira rwose gukengurukira iyo Mana, tubuzi neza kandi dutegera ko urwo rukiza twaronse rutava ku bikorwa vyacu tutogwishimira, mugabo ari igikorwa c'ikigongwe c'Imana. Mbere ahandi Paulo mweranda niho aca afatira ngaha akagira ati icerekana urukundo Imana yadukunze nuko Kristo yadupfiriye kandi tukiri abanyabicumuro. Suko twari beza ngo nuko twahimbaye Imana, ahubwo twari tukiri abansi b'Imana, turi abanyabicumuro, ngo aho Yesu niho yadupfiriye, nico kigaragaza urukundo rurengeje Imana yadukunze. Ari naco gituma rero Yesu aheza akadukebura akatubwira yuko ubuzima bw'umuntu butava kwitunga afise. Ego cane turakeneye kuronka ibidutunga muri ubu buzima, kandi Yesu ntiyabitubujije, turabikeneye rwose, kandi Yesu ntabuze umuntu yuko atungana vyinshi imbere. Ariko ico Yesu agomba kudukebura ko ngaha, mubanze murabe iyo vyaje biva. Ariko arigisha ishengero, abashikiriza iryo jambo ribakiza, abashikiriza iryo jambo ribanywanisha n'Imana. Uwo muntu ariko aramwumviriza, kandi n'ukuri yamuteze amatwi, arumva ko ari umuntu avuga neza, ashobora kuba ari ntungane yotunganiriza n'abantu, akumva yuko ariko aravuga kumbure ivy'urukundo, kuko ntibatubwiye ivyo yariko arabigisha. Niho rero uwo muntu yacagira ati ubu no mutabazi ivyo ari byo byose, ko mbona mwene wacu yangunze kwiragi rya data, ngira ngo yoheza akadutunganiriza. Niho mutumvise aciye abwira umukama ati muha ati
bwira uwo tuvukana angabanirize kwiragi rya data. Yezu ariko yigisha ijambo ry'Imana, uwo oya ariko araryumviriza, mugabo ivyiyumviro biciye bija kwiragi rya se, kumbure mwene wabo yamugunzeko. Niho Yezu rero aciye atubwira ati murame mugavye, mwirinde ubunibuni iyo biva bukagira, kuko ubuzima bw'umuntu butava kwitunga atunze. Aho hariho ibintu bitatu duca dutegera tuzirikana tubogumya. Icambere nuko wo kwirinda mu buzima bwawe kubona ko ubuhirwe bwawe bushingiye ku butunzi. Iyo ukenye haraho wibaza yuko uronse ibintu woca uwo bose n'ubuhirwe. Mugabo murazobaza abatunze byinshi mwumve ko aribo baba bafise ubuhirwe. Kwirinda kubona yuko ubuzima bwawe bwohagarara ku butunzi, nico cambere Yezu agomba kudukeburako. Ubuzima bw'umuntu ntibuva kwitunga atunze, ariko ubuzima bw'umuntu buva ku bunywanyi afitaniye n'Imana. Muri mwebwe ndazi ko hari abamaze kuja mu mafungo bakamara indwi yose mu mafungo, bakumva ingene iyo ndwi yose bari muri ayo mafungo bumva umengo ntibashaka gutaha. Mbere na bya bindi dukunda kuhurumbira by'amatelefone umwanya wose umengo baraturoze byo kuguma ku telefone, ukamara indwi atani yuravye kandi n'amafungo aheze ukamengo nta niyo ushaka gutora. Ubuzima bw'umuntu ntibuhagaze ku matungo, mugabo buhagaze ku bunywanyi afitaniye n'Imana. Ico ni cambere tubwirizwa kuzigama mu mutima wacu. Ica kabiri, umaze gutegera ko ubuzima bwawe budahagaze ku matungo, ubuhirwe budahagaze ku matungo, niho cyo ufata ukarondera kugira umutima umatutse, kwimatura ku matungo. Si ukuvuga ko utayarondera, eka genda mukore gose mbere imisi iheze muce mubandanya mu mirimo, mugabo ugakora, mugabo umutima wawe utamase ku matungo. Kugira umutima nuvuga ni ufise umwidegenzo imbere y'amatungo, kugira umutima utanohokeye amatungo ku buryo ubonye ufise utuntu ishari rigaca riduga. Kugira umutima uhimbarwa n'utwo ufise, ugatungwa n'utwo ufise, kandi ukumva yuko ubinezererewe, kuko ubuzima bwawe, ubuhirwe bwawe ntibuhagaze ku gutunga byinshi, mugabo buhagaze ku bunywanyi ufitaniye n'Imana. Kugira umutima umatutse ku matungo. Hariho umuntu adandaza utuntu abakiriya bahora bamutangarira, baje kumushorera arabareka bakabanza bakagenda handi ku bandi begeranye badandaza bimwe, nta nuko bakatishiriza iwabo kujya badandaza bagira, mugabo kubera abazi yuko adandaza ibintu byiza akabareka bakagenda, bahahetuye hose bagaca bagarukiye bati mbega wewe kubera iki none wewe utadukarabishije ngo tuzane ngahati, we ntuhamiye amafaranga bikaje, we muragenda mushatse muragaruka, mubashoreye ni byiza bariya, anaje munshoreye ni byiza. Kugira umutima utamase ku matungo. Murazi ishari rivyuka mu buzima bwacu kubera twabonye naka hariho utuntu yashoboye kuronka. Abarundi bobo nibindi abonye mbere yuko utanguye utera imbere ataguhaye ishano arabiturira ngo mungane. Hari ico rero twibagira, none nitwangana twese tukaba bakene twese, ninagwaza umwana nkakenera uwungurana amafaranga nzogurana nde ko wari kungurana ivyiwe nacenda biturira. Ninakena kunyu ninda zongopesha ko umudandaza yawungopesheje naciye
mpera abantu baravyiba ngo tungane. Abandi ndibuka umuntu uze umugabo araho w'umwirabure nagiye kugurira ko impuzu i Paris, acambwira ati jewe ngaha ntanguye iki gikorwa abazungu benshi baraje kunshorera bambwira ati ko utanguye gukora turaza kugushorera suko twari tubikeneye mugabo no kugira tugushigikire utera imbere kubera tubona uri kurakora. Hariho no umurundi kazi yaza ku iparuwase nariko akaza azanye ikawa y'u Burundi kugira ngo ayigurishe imisi isohotse aronderera amahera abantu yagomba gufasha no mu Burundi, hanyuma tugasaba uruhusha patiri mukuru nkabivuga mu isengero ko ari ikawa y'u Burundi. Abamushorera bamwe baraza kumbwira bati suko narinda ikene ikawa narinda ifise muhira muganda ndabimushoreye kubera mbona ariko arakora kandi kubera wewe. Ariko abandi abarundi aca kunokeza. Hariho rero ishari ryiza, ibyo jewe nita ishari ryiza kandi na Paulo Mweranda ararivuga mu ibaruwa yandikiye abaromani. Ishari ryeranda, iryo shari ryeranda ni iki? Ni iryo shari rigutuma ubonye ko naka nawe hariho intambwe yateye, rigutuma nawe rigukabura ugakora kugira ngo nawe ushobore gutera intambwe. Ahuko uca umurondera kumugirira nabi oya. Novuga nti ni ishari rigutuma unezerwa nuko n'intambwe nakateye nawe ukumva yuko wogerageza gutera iyo ntambwe ku rugwere rw'iwawe. Ego ntucuba nka wawe undi mugabo nawe bikagukabura reka nanje nkore kugira ndabe yuko noshikaho nakashitse. Paulo Mweranda arivuga ukundi avuga yuko mu ibaruwa yandikiye abaromani ati Imana ibonye yuko abayahudi banse kwakira Yesu yaciye yigira mu bapagani kugira ngo ivyuri ishari mu bayahudi nibabona abapagani barakiriye Yesu bace nabo bagira ishari bamwakire. Ati kandi nibamara kumwakira nta kindi kizoba gisigaye atari igaruka rya Yesu Kristo umuntu nahazo. Kugira rero umutima umatutse ku matungo, être libre, être détaché des richesses, kugira umutima umatutse ku matungo. Yego tukayarondera mugabo umutima wacu utanohekerwa gose nkuko umengo niho hari ubuhigwe bwacu. Ica gatatu gica kijana n'ivyo rero no kuba honnête, kumwizigirwa. Ubu rero kico kiragoye muri kino gihe, kiragoye. Ndafise inshuti iri mu Bubiligi niyo yangiyete ati mu Burundi sinzi ngene hameze, urarondera n'umuntu w'umwizigirwa woshinga akantu kamubura. Sinzi ko yabeshe mugabo umengo ntiyabeshe. N'abakristo buzuye mu isengero mugabo rero hari ijambo ryankoze ku mutima rirambabaza kandi namwe siniyogenda ntaribabwiye kugira mubabarane hamwe nanje. Ni jambo nabwiwe n'umuntu araho yari yagiye i Dubai kugura ibintu. Ndakunda kubivuga, hari habo baba bamaze kuvyumva barambabarira. Aragenda aragura ibintu araheza. Ahejeje acaragenda mugabo aca yibagiriraho telefone nyahano. Ahibagiriye telefone abibona mu nyuma. Ageze imbere arabona ko telefone yayibagiye. Aca aragenda asubiraho aca kuraba yuko boba bayimubikiye. Ashitseho arabaza ati nta telefone noba nibagiriye ngaha. Baca barayimuhereza ngo ngiye. Nawe arahimbarwa cane, arahimbarwa aranabatangara ati byagenze gute ngo muyimbikire. Baca bamubwira ijambo ryambabaje kandi nawe ryamubabaje. Ati twayibitse kuko ngaha nta bakristo bahari.
twayibitse kuko ngaha nta bakristo bahari. Mu yandi majambo abakristo nibo biba, bwa twebwe ntitwiba. None barabeshe si bose, none erega nabo bandi si bose batiba. Mugabo uravye igitigiri c'abakristo kandi b'abakatolika dufise, iyo batwara abantu umwe wese agwanira kuba umwizigirwa, hariho ibintu biba vyarahindutse. Mugabo kubera yuko dutwagwa n'uruzi rw'imigenzo mibi y'abandi bantu bose, tukagira nk'uko abandi bagira, abo bandi batari abakristo bagira ati abakristo nibo biba. Twayibitse kuko nta bakristo bahari. None ni kabiri kangahe abakenyezi ngaha bama baja gusangira bagasanga udusakoshi twabo pi, kandi bari bizwe n'abantu bari mu isengero nabo nyene bavuga ko baje gusenga. Ni kangahe umuntu aja gusenga mu gatondo hama gaca afata bus, yafashe bus, mugenzi we bari kumwe, hageze ko yururuka akariha amahera inoti ya 5 yari kumwe nayo yarishiga koroka ntiyabibona, mugenzi we yabonye agaca yahonyorako, gaca yitekanira, wa wundi akururuka gaca agenda kwiyagaza buke buke ku kirenge ngo hari ikintu kimuriye kugira yatora atanu ubibona, hanyuma agaca agenda kengurukira Imana. Yaravuye mu misa no gusangira yasangiye, kengurukira Imana yuko byukuri yumvise igisabisho ciwe, kubera yuko yari yabonye ko ataca afise aza kugaburira abana. Nuko tubayeho. Ubuzima bw'umuntu ntibuva kwitunga atunze. Birabireye yuko rero turondera ahubwo ubwo bunywanyi buhimbaye n'umukama, hanyuma tukagira uwo mutima matutse ku matungo, tukarondera kuba bizigirwa, kandi ko turi abakristo. Abantu bagomba gutanga akazi baruzuye, ntibabura uwo bagaha, kandi abakristo bari ngaha bashomereye bakababura, kandi bariho kubera ko apfa gukora ku ifaranga. Mu ntango washaka aragenda afise umutima wo gukora neza ngo bamwizigirwa, mugabo amaze kurishitsa mu ntoki, haheze indwi zibiri, hameze ukwezi, agenda arahinduka buke buke. N'urugamba rutoroshe. Dusabe rero umukama ko yabonye yuko ubuzima bw'umuntu butava kwitunga atunze, ariko buva kuri ubwo bunywanyi buhimbaye afitaniye n'Imana. Bikaba arivyo vyatumye Yesu aza kudupfira, kandi twari tukira abanyabicumuro. Dusabe umukama adukomeze kugira ngo tumushingire intahe mu buzima bwa misi yose. Amen.